Abanyagisagara ca Bujumbura na cane cane ababa mu buraruko bw'igisagara baridoga ko ubusuma bwimonogoje mu bice bimwe bimwe. Aho twovuga nko kuri Kotebu naho bita ku Binyoni impande y'uruzi Ntahangwa. Bamwe bidoga bavuga ko ubwo busuma bugizwe no kubambura amasakoshi n'amatelefone na cane cane ku bakenyezi. Iyo bahejeje kwambura abo bakenyezi baca birukira mu mashamba ahanamiye uruzi Ntahangwa no mu binogo bimwe bimwe. Mbere ngo hariho n'abakoresha inguvu bagasiga uwibwe bamukubaguye ari ndembe. Nubwo biruko babandanya bavuga ko ku gituro c'amamodoka eka mbere n'imbere y'isoko ya Kotebu ubusuma ari bwishi cane. Usamaye gato usanga bahejeje kukwiba utwo ubuhejeje gusuma mw'isoko. Ubwo busuma ngo bukaba bukara iyo butanguye kugoroba, mbere bamwe bakikeka ko vyoba bikorwa na babana bo mwibarabara, abandi bakiyumvira ko biva ku bukene bwugarije imiryango. Mwomenya ko leta y'u Burundi idasiba guhimiriza abarundi ngo bakure amaboko mu mpuzu kugira ngo dushike ku mbona kazoza igihugu cifashe mu 2040 n'igihugu giteye imbere mu 2060.